turafise abanonotsi bari mu nzira ubu nyene ndiko ndavuga bariko baragenda bari mu miteguro yo kugenda mu mahiganwa azobera i Kampala mu gihugu ca Uganda. Aho naho tukaba turungitse abanonotsi 8 harimwo abigeme 2. Iryo higanwa hamwe mutoba muvyibuka niryo Francine yabaye intango yiwe kugira ngo ashobore kuja mu mahiganwa mpuzamakungu. Twizere rero muri uru rugendo abo banonotsi bacu bari kumwe n'ababaherekeje yuko bashobora kugira amahirwe tukaronka uyundi akorera mu makanda canke aja mu makanda ya Niyonsaba Francine. Hariho rero n'amahiganwa twimirije nk'uko twabivuze. Hariho les Jeux de Francophonie zizobera i Kinshasa kuwa 26 y'ukwezi kw'indwi gushika itariki 6 z'ukwezi k'umunani muri uyu mwaka nyene. Aho naho tuzoserukirwa n'abanonotsi 8 harimwo umwigeme umwe n'abamenyereza 3. Muri izo higanwa za Jeux de la Francophonie Uburundi buramaze kuzana imidari 2. Umudari wazanywe na Nukuri Diane ku metero 10,000. Uwo Nukuri Diane akaba ari wafise na record du monde umwanya wa mbere ku isi muri ayo mahiganwa yo muri Jeux de la Francophonie. Uyundi mudari kuri iyo nyene kuri izo Jeux de la Francophonie ukaba wazanywe na Irabaruta Olivier nawe nyene akaba yari yirutse ibirometero 10. Urumva rero yuko izo Jeux de la Francophonie Uburundi bumaze kuzigiramo uruhara runakomeye mu kuzana imidari kubera imyiteguro n'abanonotsi dufise baguma batera imbere. Turizeye yuko dushobora kuronka iyindi midari isubirira canke irusha iyo midari abanonotsi b'Abarundi bagiye bararonka.